iki ni ikintu gikomeye cyane, ikintu gikomeye cyane. Plus dutera imbere, plus ibintu ko baragenda biba binini cyane, ama media haba ari ibintu no kwita ngo online. Umuntu kaza wumva kubwira ngo ari ngo afise ngo ashengera online, mugahajya nta murozi n'umwe asengera online. Nimbwa nabonye zifisano zihurira mu ijoro, nta mbwa nimwe ivuga ngo ndi online. Oya, zirafisano zihurira, birafise kujya kubonana. Bibiri ivuga ngo uko wamusurushiro zo kwegereza ngo bari kumubandanya gukorana n'abera. Amahoro ya Kristo abane namwe, mukozi w'Imana Clovis muri kumwe. Kuri CANAAN TV bakunzi bacu turabaramukije cyane, turizera ko mumerewe neza. Tutangure dusenga. Data mwizera ngiye gusurusu, turaguhezagiye, turaguhaye icubahiro. Uri Imana ihambaye kandi ikomeye cyane, iri hejuru y'ibintu byose. Ni watanguje ubuzima bwacu, ni waje kuturondera. Turagushimiye cyane ko tutari hano mwisi kugira ngo dutumwanya, ariko turi hano mwisi kugira ngo tumenye ukuri. None munsi ibiza kwigishwa byose biraza gufasha abantu kumenya ukuri mu izina rya Yesu Kristo n'udusanzwe twizeye. Amen. Yes, welcome. Turafise icigwa twako turita umugabuzi, n'ubu turacabandanya. Turafise ivyimviro tuko turashira ko mu kurangiza. Twaravuze ko umugabuzi n'umuntu ari au service des autres. Akantu ka mbere, umugabuzi n'umuntu ari au service des autres, umuntu ari ku gikorwa ku bw'abandi. Kuva twizeye Yesu Kristo twese twahawe igikorwa. Umenga rimwe na rimwe ibintu byo gukorera Imana umenga nivyo pastor canke abandi bantu bafite ivyo bakora mu ishengero. Ariko je ndakunda kubwira abantu ngo dukora mu ishengero na ma discipline chrétienne ni ibintu ni nyubako. Ariko igikorwa cyo gukorera Imana kiri kure cyane yo kuvuga gusa ngo ndafise ivyo nkora mu ishengero. Yes, ni fondation turaza no kubishikako. Umuntu wese agomba kugira abarizwa, nta muntu numwe agomba kubaho wenyene uko nyene. Muri ico gihe ntibishoboka, kuko hajya n'imigwi y'abarozi irase ingene igabuye. Ntibantumye kwigisha ivy'imigwi y'abarozi, mugabo ndagacishamwe ndavyibaza uko mara numva ngo abatangishano ryo mu muyaga, ngo hari n'abandi batanga ingobyi, ngo abandi batanga ibihano, ngo abandi batanga bigenda bitandukanye nyene. Muravyumva, turatwumva ibintu byinshi by'imigwi igenda itandukanye hano kwisi bavuga. Murumva ko nabwo nyene ubwami bw'umwijima arafise ukuntu bupanze, nibipanze uko nyene. Rero birabaje nkaho ushobora gusanga umwana w'Imana dusana namwe asengera. Mon frère, ntiwagomba kureka kugira usengera kwera ivyabaye, ntiwagomba kureka kugira usengera kwera ivyabaye kuri paseri naka, wagomba kufisano barizwa. Iki ni ikintu gikomeye cyane, ikintu gikomeye cyane. Plus dutera imbere, plus ibintu ko baragenda biba binini cyane, ama media haba ari ibintu no kwita ngo online. Umuntu kaza wumva kubwira ngo ari ngo afise ngo ashengera online, mugahajya nta murozi n'umwe asengera online. Nimbwa nabonye zifisano zihurira mu ijoro, nta mbwa nimwe ivuga ngo ndi online. Oya, zirafisano zihurira, birafise kujya kubonana. Bibiri ivuga ngo uko wamusurushiro zo kwegereza ngo bari kumubandanya gukorana n'abera. Mwibaza ko Paul yabivuze ari kijuju, hari impamvu tugomba gukorana mu buryo bw'umubiri. Mon frère, ntutinye gukosogwa. Turaza kubishikira mu duce tumwe tumwe hano. Turanga umugabuzi n'umuntu agomba ku accepta gukosogwa. Umugabuzi n'umuntu ategereza kugira obedience, submission. Urasano submitting, urasano umuntu ucira bugufi. Alleluia. Agace twari kora fapase akaturaza kugashikira na agace kambere umuntu umugabuzi ari au service des autres, agaburira abandi bantu. Ngoma na mentalite ahantu hose ndi ndafise ibintu byo kugabura, ndafise ibintu byo gutanga. Imana kimwe cyane. Muye n'umuntu agwaye burya ndafise indani muri jewe guérison divine, muri jewe ndafise. Nico gituma ugomba kuba ufise isugwa riheze gikorwa Yesu Kristo yakoze. Imana kimwe cyane, ugomba kubigumana. Yesu Kristo gituma twamwakire kwari kugira ngo tumugaburira abandi. Yesu Kristo ari transferable. Yesu Kristo sumuntu yatujemwo ari araho ari immobile. No, Yesu Kristo ari transferable. Twebwe turi ico no kwita ama channels, turi ama television yerekana ivyo muri data, turi igaragarizo rya filme yakinywe muri Kristo Yesu mu madomene yose umuntu wese Imana yamutumyemo. Alleluia. Muri yo domaine urimo y'ibintu byo gusokoza abantu, wagomba kuba sur et certain ko uri umugabuzi. Sinaje gusokoza ngaha muri no nzu. No, I am a distributor of the life of God. No, I am a giver of something from God. I'm a transformer. Alleluia. Nduhindura. Aya lemon savra kabedo. Ndumunahindura. Guma niyo mentalite. Ndasi ibintu nshobora guhindura muri nonzu, muri no restaurant. Ndasi ibintu ngomba guhindura muri no shure nigako. Ndasi ibintu nshobora guhindura muri bana bantu twicarana. Ndasi ibintu nshobora guhindura. Alleluia. Guma na mentalite, guma na conscience, guma na mindset.
Alleluia. Ngomba kwajuta valeur ku bwami naturutsemo. Alleluia. What are you standing for, my brother? Nigikuhagarariye uyu munsi mu bwami bw'Imana. Nigikuhagarariye. Narababwira fapase turi mu ntambara y'ivyo n'ubwami bubiri. Nubatse urugo ndagubakana conscience y'ubwami bw'Imana. Mvyaye umwana ndamuvyara mfise ivyumviro vy'ubwami bw'Imana. Umuvyo dose ivyumviro vy'ubwami bw'Imana, abaganga n'abadoktori ntibashobora kumushigikira ngo bishoboke. Nubwo bamushigikira desiyani bezizo mu detruiza. Nuzoshobora kubimenya, hazopfira niwo hamenya. Arashobora kudapfa muri sanse y'inzara. Ukabona ivy'umubiri warabistabilije, ukabona ivy'amashure bimeze neza uramurihira. Ukavuga ati wow, ubu naragihejeje, abana banje biga ku mashure meza sawa, nta ngorane. Mon frère, wategereza kuba wabavyaye. Hari ico no kwita stock tangi spirituel. Uwategereza kubavyara bihisho gufisa ariko ntuwiyubatse mu vy'ubwami bw'Imana ku buryo alleluia urazi ivyo utegereza kubaha, urazi ingene utegereza kububaka. Umugwaniza ariko arakora no mwisa Samayeri menshi, afisa Samayeri udashobora gutora kiretse gusa wishikirije amaboko y'ubwami bw'Imana kavuga ati my son, you was born for the will of my father. Wavutse kubw'inyungu z'ubwami bw'Imana. Business wewe siwenshize kamaso cyane ndagufishe kubw'inyungu z'ubwami bw'Imana. Igituma mfise business ngaha muri ville is because of the will of my father. Ni kubera inyungu z'ubwami nturukamo. Hallelujah. Igituma naguze imodoka ni kubw'inyungu z'ubwami bw'Imana. Igituma mfise ibote ni kubw'inyungu z'ubwami bw'Imana. Hallelujah. Akandi ka kabiri navuze gakomeye cyane, navuze ngo umuminister umugabuzi numuntu asa n'uwaguzwe, abayeho nk'umu esclave, numuja. Menga uri kurabona ingene abayeho, niyemera kuvuga nk'abandi bantu, avuga nk'uwamufashe. Niyemera kwambara nk'abandi bantu, yambara ko wamufasha mubwiye kwambara. Ndakunda kubwira abantu, mani sigukarifya kuri umunyamuji. Mani sigukarifya kuri umuntu akomeye. Ikigukarifya kuri umuntu akomeye ni ugushobora kumenya ko wafashwe ugatsura vuga ivyo umuntu yagufasha kubwiye. Tumeze nk'abafungwa. Yes, Paul yarabivuze ngo I'm a slave of Christ, ndumufungwa. I'm a bond servant of Christ. Ndumufungwa n'umuja wa Kristo. Umugabuzi n'umuntu abaye nk'umuvuja. Imana kimwe cyane. Nababwiye ngo n'umuntu ibintu byo nyine yiyumvira. Aguma yiyumvira kudistribuwa ukwizera. Aguma yiyumvira kudistribuwa ukuri. Yaravye abantu aguma avuga ati ni kino kora bano bantu ndabarungi cyangwa ivyo nizera. Ni kino kora ubuzima bwa bano bantu bizera ivyo nizera. Afise ishaka mu mutima. Umugabuzi n'umuntu arangwa n'ishaka mu mutima byo gushobora kudistribuwa ivya burya bwami avamo. Umenga rasi ikintu kimuremereye. Alleluia. Ugomba kufisa ikintu kikuremereye nk'umugabuzi. Umugabuzi karakteri rango umugabuzi n'umuntu ase burden, ase fardeau divine, asuburemerezi bw'ubwami bw'Imana mu mutima wiwe. Umenga ari ibintu bigoma bimusunika. Atavuze ubutumwa bwiza yobona ibara. Wona umutumwa Paul. Umenga asi ibintu bimusunika. Yarakubitwa hafi gupfa ngo agasubira akavyuka kabandanya. Uwo n'umugabuzi arafise ibintu ashaka gutanga. Imana kimwe cyane. Akandi ka gatatu, ubwami bw'Imana umugabuzi n'umuntu yemera gushigwa munsi y'abandi bantu. N'umuntu yemera abafise autorité spirituelle yubaha, abafise ahantu kanaka yubaha. Mon frère uyu munsi, ma sœur, urasa umuntu ashobora kuvuga ukumva. Urasa umuntu ashobora kuguhanura ikintu kakireka. Wimhemu. Urafise ahantu wubaha. Urasa ahantu bakubwira ati jahariya ntugenda ukabireka. Imana kimwe cyane. Utegereza kuba ufise uburongozi bw'imwemu. Nikibona ko ndavuga wubaha. Utegereza kuba ufise ahantu wubaha udashobora gutuka. Uno munsi Rafa sinatangaye cyane muhe n'umuntu nkaza numva ariko arambwira ngo pastor wacu yatwirije ubusa. Nabaza ati kubera iki? Ati mwari mwateze no munsi ngo ntiyigeza twigisha. Okay. Kuri jewe navyumvise ukundi kuntu. Ico numvisemwo akantu gakomeye cyane. Burya mu rugo sinshobora kuvuga papa kubera twaraye ubusa.
Nje kuvuga ngo burya papa yaturaje ubusa umwana w'indero ntashobora kuvuga ibiriko birabindani mu nzu. Kubera iki? Narabivuze rapfa pasi mu vyiga twamaze amavuta critique amavuta ucokora ntagukorera. Aha hantu nasizwe munsi nizera ko ivyo bakora ari byo nubwo vyo batari byo. Burya kuregwa bisaba komera nk'ikijuju. Muri no bintu by'ubwami turimwo bisaba komera nk'ikijuju. Timotheo wa 2 gice ca 2 murongo wa mbere. Timotheo wa 2 gice ca 2 murongo wa mbere. Weho mwana wanje ugirira ubushobozi mu buntu buri muri Kristo Yesu kandi ivyo wanyumvanye mu maso y'ivyabona byinshi ubishikirize abantu bukwizigirwa bazoshobora kubishikiriza abandi. Ufatanye nanje kwihanganira imibabaro nkuko bikwiye umusoda mwiza wa Kristo. Imana kimwe cyane. Aha n'umukozi Imana Paul murabona ko Timotheo ari umuntu yashoboye kubaha akagendera amavuta y'undi muntu kanaka. Imana kimwe cyane. So kubaha gukorera undi muntu biri biblique. Utegereza ko ufise andi hantu kurakorera. Ntutegereza kuguma muri iyo nzu. Ntutegereza kuguma ngaho hantu. Rondera isengero. Rondera ikibanza cy'imwemo. Ushaka kuvuga ati mukozi Imana ivyo naboneye mu isengero we ntavyuzi. Si ikibazo c'ivyo waboneyeyo, ni ikibazo ca principe. Alleluia. So kuguma wenyene nico no kwita guhendwa mu buryo bukomeye cyane. Rondera ahantu hari umuntu w'imwemo wubaha ucira bugufi ashobora kuvuga ukumva. Ashobora kukubwira ati ntuje guhamba biwanyu ukareka. An example fast kubera Yesu Kristo sinakubuje ngo ntuzoje guhamba abantu oya nakantu ncishijemo gusa. Yesu Kristo arabwira ba Petero ati we ikorera ibiseke tori bimanyu by'imikate byatakaye pakira ikorera ubunyene ale Imana kimwe cyane yumvira abantu babagabo kubikoreza imikate kandi bakayikorera. Uyu munsi bacise bakomeye cyane mon frère hano kwisi ntushobora kuba umuntu akomeye igudafise ahantu wubaha ico no kwita isoko ry'imhemu ico no kwita umuryango w'imhemu aho ucira bugufi uwo muryango simpaka utahora ibikorwayo ahubwo bigusaba kuregwayo. Imana kimwe cyane muri famille naho bateka ibiharage kirazira kuja kwivuga hanze ivyo biharage nubige mugiye kizogera Imana ikujana aho bajya inyama mu izina rya Yesu Kristo. Imana kimwe cyane. Akandi gakomeye cyane kagira kane umugabuzi sikubwa titre ako ni kubw'ubuzima. Igituma nshobora kugabura ivy'Imana yampaye sindindire ku mu pasteur sindindire ku mu evangeliste ndi umugabuzi w'ivy'Imana yampaye kuko Imana yampaye Kristo. Igima Kristo ubwo nyene muri jewe yari impaye igikorwa ndi umugabuzi kuko nize Yesu Kristo. Ndi umugabuzi ko nasubiza ubuzima bw'Imana muri jewe. Imana kimwe cyane. Alleluia. Abagabuzi nabantu babaho kuri standard y'ijambo ry'Imana kandi bakabaho mu burongozi bwa muhemu yera. Iyo uri umugabuzi wa vrai ukuri utegereza ko munsi y'uburongozi bw'ijambo ry'Imana no munsi y'itegeko rya muhemu yera. Imana kimwe cyane. Ikindi kandi utegereza ko umuntu acira bugufi ubwami bwa Kristo. Uburongozi bw'ubwami bwa Kristo urabucira bugufi. Ndubaha ndaca bugufi kuko ndatarwa ubundi bwami ndi munsi. Imana kimwe cyane. Alleluia. Ikindi kandi utegereza kubaha nindo indero gukosorwa na muhemu yera. Utegereza kubaha, utegereza kumviriza. Iyo muhemera gukosoye umviriza. Iyo muhemera kubwira ikintu umviriza. Umugabuzi n'umuntu yumviriza ugukosorwa kwa muhemu yera. N'umuntu yumviriza amagide ya muhemu yera. N'umuntu yumviriza ibyo muhemera mubwiye gukora akaba ari byo akora. Uwo n'umugabuzi. Imana kimwe cyane. Twosoma mu Bikorino ba 2 gice ca 3 murongo 8. Tuzohasoma maza gushobora kwasoma. Ikindi kandi kimuranga n'umuntu umunsi ku munsi arangwa na transformation. Aguma y'ijambo ry'Imana kugira ngo rimutransforme rimuzane muri mwishusho ya Kristo. Akeneye guserva nka Kristo. Ntushobora guserva nka Kristo, ntushobora kuba umugabuzi nka Kristo uti ijambo ry'Imana ngo riguhe igicapo ca Kristo. Ko igikoresho dufise kiduse capacité yo kudushushanya na Kristo ni ijambo ry'Imana. Uko umugabuzi n'umuntu umunsi ku munsi yiha ijambo ry'Imana kugira ngo rishobore kumutransforma rimuhe igicapo ca Kristo umunsi ku munsi. Kozi Imana kubise mwari kumwe ndano kwisugira nkiza ubuzima bw'undi. Turashima Imana kubana namwe. Reka dusenge. Data mu izina rya Yesu ndagushimiye cyane ko ivyumviro abantu bumvise ari ubuzima atakino kimwe kizotakara mu byo bumvise nkuko birivuga ngo kurikirana ijambo ryawe kugira ngo rishitse. Ndagushimiye ko ijambo ryose bumvise ritazogaruka ridashikanye cyo waritumye mu izina rya Yesu Kristo no dusenze twizeye. Amen.